gushe kuno munsi wewe uri leta y'u Burundi tuvaze n'abarundi bagico bayivuze uri leta y'u Burundi turababona muri muraturongoye mugabo ibanki y'isi yose ifata igihugu gishira mu bihugu bitari capable yo kuronka n'ideni batemera kuronka ideni none ko sagasuzuguro aho gasuzuguro muzoka dukura ryari kadukuze aho gasuzuguro kadukure kugira natwe none we tuzogana muri banki mondiale y'ukiri bagikubita nka miliyari dola 2 miliyari bashaka tuti oya wewe kuguha ayo udasubiza kuko twizere neza ingene ibintu byawe bitunganye hari kibazo muri ico gitoruka rero twarabajije ni kwereke tuva muri conseil des ministres kiko kirajaye oya kwereke tukatacuva muri conseil des ministres igitoro kiriko kirigwayo muri vya bintu vya rodovare twariko turavuga ibi vya rodovare twariko turakubijaye n'igitoro turabe inyishu tumaze kuroba nyisho indongozi dwaje ngumanaza ndarusha nda kundi ruvuza bidi duhere ku nyisho ya mbere igitoro hariho umusabotere yabuje ko cinjira mu Burundi twamumenye nyisho ya kabiri igitoro cuzuye Dar es Salaam imodoka kuza kuzitora zabutse none uha marché yabazana igitoro batagirizo modoka gute truwa igitoro kiraza kinyururizwa muri sopebu hafashwe nde hahanywe nde ega n'amajambo abwirwa igihugu ubugira kane abagwiza tunga twabigize kutabwiza tunga batwara amadovize mwanyi bazanye igitoro hafashwe nde ugihajya muri ntuzaho aho muri douane aho muri douane ushaka kubona mise en consommation abantu barategeza kudeklara mise en consommation ubugira gatanu turahiriwe imiduga ahubwo yabaye myinshi turahiriwe hago twishime ko imiduga ari myinshi ko dukeneye igitoro twakibura ni vyiza cyane imiduga yatubanye myinshi imiduga yacu isumbiyo mu Rwanda isumbiyo muri Kongo ni myinshi isumbiye za Dar es Salaam twagwijije imiduga gusumba ibihugu by'aka karere kugira twece tukibura ubutare burashotse tugiye kuzoronka igitoro oya muzoronka igitoro twashora amavoka none umva tuzoba bande gayimwe mbere ubu kiruzuye ambuteyage ibujumbura iraboneka ubuho ni mutugirira ikigongwe muri leta ndeko ataje dushora hanze igitoro covaye none sinyisho duhabwa n'uburongozi gaye sinyisho ziva muri leta je nibaza yuko hariko haragera igihaho yuko duhindura ingendo kabisa iki gihugu nibi byose bigenda biza vy'ama cohesion sociale ibi vy'ama cohesion sociale réconciliation kuri kidaro contentieux de 2015 hajya n'ibintu nta gihugu cama mu bintu by'intuze gushika ryari tuzomeshika myaka 70 ari ibintu kinduka vida kugira utureve l'avenir. On doit rompre le passé. Nous on est fasciné par un mauvais passé sombrero. Ivyo sema process electoral bisura kuzana akantu k'intuzeyi bisubiza inyuma ntuze cohesion ntuzeyi bisubiza inyuma ntuze cohesion sociale.
nta wanse yuko igihugu cyakuvuga tuti jewe ndabona ko abantu babunganya umutekano mu gihugu cyari n'ibiki ibyo mu ntuze mbwa muri diplomasi imigenderanire hagati y'ibihugu cyo tuzi ko haragera igihe ibihugu bishobora gusinyira ico bita amakonvansiyo yo guhana inkozi z'ikibi ivyo birasinyiranirwa sigasinyira ko tuti turasinyirane yuko inkozi y'ikibi ariyo yose niba yivye ikozi kigahungiwa uzocuyimba hari ibihugu bisera gutyo nyene atuko bizogeye ubwa ibindi bigirwa n'intuze by'impunzi impunzi igihugu kandi kirafise n'uburenganzira kuba tuti abo bantu kwera bahunganya umutekano cyangwa guhunganya umutekano bari mu gihugu cyawe tubashira kuri frontiere kure bakure ku rubibe duhana canke baje mu kindi gihugu canke nibiki ivyo byose birashoboka amategeko convention internationale nibire vya valeur rero ibintu vya travail honnête vya culture ibintu je ngarwa kunya amavare culture de respect de la loi culture de respect de la loi nukuri tusaba indongozi zitwigisha abarundi kubaha amategeko zigisha abarundi kubaha amategeko societe idafise valeur yo kubaha amategeko iyo societe ntibikiriho ahantu hose hawa les règles du jeu muri so itubahwa ico yose bikiragenda nukuri iyo culture yo kumva ititegeko ryubahwa nta numwe ari hejuru y'amategeko kubahwa hera hejuru banya ko muturongo hera hejuru mubaha amategeko iryo bwirizwa shingiro ribasaba kudeclarer bien ryubahe nk'abashikiranganje baheruka kugira baheruka kurahira ibyizwa shingiro ngaha anyi afisho cari basaba hamuje de case de bien wo tumugira iyo formalite officielle neza ukagira iki mugabo ukerekana itegeko ririko rirubaho dutabara ikintu cyo kuba amategeko kije mu barundi kandi muciherezeko kuko mu Burundi vyaba iranga kutuba itegeko wari we wese ari kuva ngo ndarirengeye ndiki vyaramaze kuja mu mico dutabara ivyo bintu bihindura kandi myihere kubwera uvyibukurwa kwira hose ikindi tosaba leta mu gutera ni ibintu byo kugira un pays sur l'image bugiye ibintu bikunda kuba abantu barakurikira iki gihugu kirimo fragilité abantu babanyurujwe hajya baraka mutunzi bwabo baragize gute ubutungane nibatunganirije ntibubikoreye ko bijya biracafuza igihugu ucumengo uwo kigwa n'ikinani muri icyo gihugu butungane ntaco bwo mufasha Chumengo cyo bwo mufasha haba irupfuga umuntu akomeye nk'umushikirangani nkuri yanyi leta ni icyo tugira tugoye enquête turabi mu gihugu diko bitegeza guca bigenda niyo confiance kugira abantu bafite twokwembetsa twoja muri kijya gihugu twogira iki utabikora bagatwiga gihugu ni kirisure ça veut dire n'abari mu nzego niyo bashobora gukora ibintu barashobora kukuzuruma ibintu barashobora kukwica babonye ugira ukomere bashobora gutera ubwoba bazogutora bakunyuruje bazogutwara ayo matungo voilà cyangwa tutabura kwiyumvira niyo berekana kuri kurare yisisa bashobora kwiruka inyuma kandi ubutungane ntibuzogukingira l'administration ne va pas te protéger ati uko niyo mvise abantu banyuze hari nta campagne umva leta mwivuga ati tubijeko yemwe nubona abantu batinya kwambuka kuzana imitayo gute byose baravyanariza duhanura leta ivyo mu vyumvi turiko tuja hehe muri ivyo bintu byose iyo mitayo gira yinjire kandi muze munemera igihugu cyacaho kikiri mu bijanye n'ibintu bimwe none ima infrastructure zo bako gute atabanya mitaye canke le bayere baje uzobikubaha gute
ni mumbari gushe kuno munsi wewe uri leta y'u Burundi tuvaze n'abarundi bagico bayivuze uri leta y'u Burundi turababona muri turongoye mugabo ibanki y'isi yose ifata igihugu gishira mu bihugu bitari capable yo kuronka n'ideni batemera kuronka ideni ngana ko sagasuzuguro aho gasuzuguro muzoka dukura ryari kadukuze aho gasuzuguro kadukure kugira natwe none we tuzogana muri banki mondiale y'ukiri bagikubita nka miliyari $2 miliyari tuti oya wewe kuguha ayo udasubiza kuko twizere neza ingene ibintu byawe bitunganye igikurikira nayo bagashaka tuti rero najya twabahaye budasubiza ko abananira gukoresha mukoresha 10% 20% umva mutafise ibibazo birenze nitwemerera ideni mugabo najya twabahaye ndabanza mukoresha twabahaye ayo wewe uje kunsaba ideni akubwira ati je nta deni uje kunsaba ideni y'imiliyoni 50 je nta deni ngo hakona bana yuko byabigora icombera wereka ndaguhe 5 miliyoni ugenda ukore ngacanza muri za 5 miliyoni ngasanga umaze gukoresha ibihumbi 500 ayandi vyanse none gahimo ivyo bintu mwe mwandongozi mwe nimwo bidukura ibyo bintu abarundi bagamera nk'abandi mu kubenefisa izo ntuze Yerga bahera nayo nyine riba ndamahera nayo ni za banki mondiale niyo mitaye ubavuga ko l'Afrique isa n'iri exclu muri circuit financier mondial ariko hari ibihugu biriko birayinjiramo kuri marché fin ariko ujya mu marché financier biriko birapenetra byo muri Afrika bijyo ma circuit none twe uve muri circuit finance internationale uyivemo complètement avec la détermination de terme de l'échange ubwo buntu ushora hanze ni wabugira n'ibiciro ni wabifixa nibiki uzokura les produits manufacturés iwabo iyo amamodoka yose mu ndarate twa tuyakura iwabo le profit est simple triple quadruple ayo makimire ava muri izo commerce yubatse gutyo uburundi buzoyakumira gute ngo abagukurunje nawe ukurunje bazopfa kwishura byo bagutwaye nyine c'est à travers ces circuits mondiaux zishaja ibihugu biza biragira ati dukuremo notre épingle du jeu kuko abantu barazana imitaye muri Afrika urabona ko yugwe ko tuti u Afrique niyo continent ifise potentiel de croissance nini turabikurikirana hari ibihugu biriko biraronka ibitaye bisubira bigira gute kubera byitunganya ngade sura kumva ingene ministre des finances no butugusaba ingene tuguma muri to dabusurubisyo yaje mahera ni ukumva ngo Burundi ngo buri eligible ku madon ndagusabe mu myaka 2 ibintu buze wabidukuyeko dukuri kwa agasuzuguro kuronka amahera nk'ibindi bihugu abarundi bicwe n'ubukene barimbe nibiki kandi rimwe muri ko murabo ibintu biba dukure kwiyo ntuze kwi abarundi baronka amafri finance nk'abandi nico mujejwe misi yose muhembwa n'abarundi nyene abakozi b'abarundi ro gouvernement ni ministère c'est au service des citoyens du peuple Mugwera dare twotera ka muri leta tukabibabya tuti vraiment bikubita gashe muri leta ubu ni gihe cyo kubazwa indongozi ni gihe cyo kubazwa cha gihe ca keya c'indongozi muri za 60 kubyinirwa abantu babyina abanyagihugu arukwereka bararirimba bategetsi birwa icyo cyararenganye ubu ni gihe cyo kubazwa ukemanga utabishoboye ugakinjura ukaje gukora ivyawe
ko n'abahinga bavuga bati uri ari guverinoma mukabona ibintu ngibyo guverinoma iyo leadership vuga n'umukuru w'igihugu mukabona muti ibi bintu twege biratwe cyane nibiki ahako ngo tuti twe turakinjuye nibikora abo bandi basi cyane ugahamagara abandi ati duterera ivyumviro rero tugire fedo route ivyo ngiro birahari atari byo kuvuga ngo mu mugambwe ubu uri ku butegetsi vy'abandi bireze mukagira fedo route kwa tuti ahandi kuca bigenda wacunoma umuntu technicien compréhensive ukamuha la ratitude ka reforme ibintu sino no baskwema ibi bintu tuvuze kurya nyene bajya ba expert bavuga ati anguverinoma bitahura yuko bitagaza gukorwa ntibiramenya ikibije babasoye muri vya bindi ati bimwe byo kuri bangira nyene bamwa mucage n'abandi kwana ubutegetsi kubyinirwa kugira gute twaye mu minsi mikuru tugira ibyo byari bihari kera kuri bamwe butu twama tubona bene ivyo bamwe butu bambi cyombero bane ari kuja kuvyina kugira iki abanyagihugu bene ivyo ndabura ibihugu byabaho babisize ubu ni rere y'ukubazwa rodova bite ushwejwe iki bikunaniye basikinjura nta kwitegi Perezida yishimye wenyene yarigeze vuga umunsi umwe ngo umurundi wese ngo azobona ko hari vyamunaniye ngo araca akinyura bisabana bine ngo naje nimwabona vyananiye ngo murambarira yayo majambo so ayivugi niko vyategeza kugenda